Mu Burundi igitigiri c'abapfasoni ku rwego rw'ubuvuzi kiriko kiriyongera. Ntibatanga gusa ubuvuzi ahubwo bazana impinduka ituma abanyagihugu baronka amagara meza n'uburyo bwo kwivuza biciye mu mpuhwe no mu buhinga bushasha. Leta zunze ubumwe za Amerika zirafasha cane mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi mu kugwanya ingwara zitandukanye, mu gufasha abaganga kwiga kuronka ubumenyi hamwe no gutanga ibikoresho. Leta zunze ubumwe za Amerika zirafasha cane mu Burundi mu kwitaho amagara y'abakenyezi n'abana. Zirafasha mu gutuma abavyeyi bibungenze bakurikiranwa neza kwa muganga, hamwe n'abo bana bibungenze nyene iyo bavutse bakabaha imiti n'ibindi byo kwa muganga bikenewe. Leta zunze ubumwe za Amerika zirafasha kandi mu kugwanya ingwara zandukira, ingwara ya sida, ingwara ya malaria, ingwara y'igituntu n'ingwara y'akaranda gakomoka ku nkende. Mu mugambi wo kugwanya sida, Leta zunze ubumwe za Amerika zirafasha cane mu gutuma ubwandu bw'abana bavutse ku bana bavyeyi bagendana umugera wa sida bugabanuka. Hanyuma Leta zunze ubumwe za Amerika nyene zirafasha muri malaria mu kuvura hamwe no mu gutanga imisegetera. Ubwa nyuma zibicishije ku bushikiranganzi bwayo bwo kwivuna abansi, zaratumye umugera wa sida ugwanywa cane mu gisoda, hanyuma ubwandu bwa sida buragabanuka cane mu gisoda hamwe no kubo bubakanye. Mu gihugu aho ubutinyanka bifatwa nk'ibitavugwa kandi igitigiri c'abigeme baheba amashure kiguma kiduga, Grâce ariko aritaho ico kibazo n'umwete mwinshi mu gukoresha ubuhanga bukomeye mu kwandika ibitabo vyerekeye imico no gukora isekeza ryo kwigisha ibijanye n'isuku. My name is Grace. Amazina yanje ni Grâce Ningejeje, ndi umurundikazi. Nashinze Uplifting the Girl Child, ishirahamwe ry'iterambere rihagaze ku guteza imbere abakobwa n'abakenyezi. We break the taboo. Turaharanira gusambura ibitito bijanye mu vyo kuja mu kwezi kw'abakenyezi. Kugira tubishikeko, tuja kwigisha abakobwa mu mashuri bafise hagati y'imyaka ya 11 na 17, aho tubigisha isuku rijanye n'ivyo bakenera mu gihe c'ukwezi kwabo. We produce washables and Inyuma y'ivyo vyose, duca dukora udukoresho tumeswa bambara iyo bagiye mu kwezi, washable sanitary pads, kuko hariho ubukene bwo kuronka ivyo gukoresha. Ivyo bikoresho bikoreshwa kenshi birubahiriza ibidukikije. Birafasha gukuraho isoni kugira abakobwa biyumve neza kandi bige neza. I can say that my experience was exceptional. Noshobora kuvuga ko ivyo nabayemo vyari vyiza cane kuko yari intango y'urugendo rw'impinduka. Mu gihe nari muri Mandela Washington Fellowship, nahuye n'abandi bayobozi bakiri bato bava muri Afrika hamwe n'abahinga bavuye mu mashirahamwe atandukanye. Nararonse akaryo ko kumenyana n'abandi banyafrika bagenzanje, ndashobora no gutondeka neza ivyiyumviro vyanje no gushinga ishirahamwe ryanje ngarutse mu Burundi. I managed to refine my idea and started my organization when I came back to Burundi. Aho ubuvuzi buhurira n'ubuhinga bushasha niho Dr. Tania Gahama Ineza, umuganga yitanga cane akorera mu kigo c'ubuvuzi Centre Medical Center, yiyemeje gufasha mu kuvura, agakorana ubuhinga n'ubwenge kuva mu gutunganya neza ikoreshwa ry'imiti gushika ku kwitabwaho kw'abagwayi bafise ingwara zidakira mu buryo bubereye. My name is Tania Gahama Ineza. I am a medical doctor. Amazina yanje ni Tania Gahama Ineza, ndi umuganga nkongera nkaba umwe mu bashinze n'ubuhagarariye uzima, ishirahamwe ryo mu Burundi ritegamiye leta rikorera mu bijanye no kumenyekanisha amagara meza biciye mu mashuri n'iterambere ry'abakozi b'ubuvuzi. I had an opportunity to participate in the Nagiye muri Mandela Washington Fellowship mu 2022 muri kaminuza iri Nebraska muri Lincoln, aho nari mu gisata ca civic engagement ihuza abayobozi bato bakorera mu kibano cabo. That gathers young leaders that works in communities. Through that program, I had an opportunity to spend 6 Namaze y'indwi zitandatu kandi cari igihe ciza cane co guhura n'abayobozi bava mu bihugu bitandukanye vya Afrika.
kubera ko nariko nkora mu bijanye n'amagara nararose n'ubumenyi bijanye n'ivy'abandi bakora mu bindi bisata nk'uburimyi, ibijanye n'ubuhinga bwa none IT n'ibindi. In other fields that are not health, like agriculture, IT, and so on. And through that fellowship, we had different programs. Muri fellowship twahuye n'abakozi ba leta ya USA hamwe n'abakorera mu kibano canke mu mashirahamwe y'ubudandaji kugira twige uburyo bakoresha mu guteza imbere ikibano cabo. Inyuma ya Mandela Washington Fellowship, nararonse kandi karyo ko gukora muri Professional Development Experience (PDE), gisata kijamwo abagiye muri Mandela Washington Fellowship, aho bakorana n'ishirahamwe ryo muri Amerika rikorera mu gisata kimwe h'iwabo. Nakoze mu ishirahamwe ryo muri Amerika rikorera mu vyo guharanira amagara y'abakenyezi Advocacy for Women's Health, kandi cari igihe ciza cane co kwiga uburyo bakora muri Amerika no mu bindi bihugu kugira tuvuge ku buzima bwiza bw'abakenyezi. Nize vyinshi ishobora gukoresha no gushira mu ngiro hano mu Burundi. In bringing change through advocacy for women's health. I was able to learn from the expertise and apply what they're doing in other countries and apply it in my own setting. The impact, I can say, as a knowledge seeker, I got to have exposure on different leadership trainings. Ico nakuyemo novuga nuko naronse ubumenyi bwinshi mu bijanye n'ubuyobozi. Imbere yuko ngenda muri leta zunze ubumwe za Amerika, nari mfise ivyiyumviro gusa, ariko igihe nsubira mu Burundi natashe mbona neza ingene nzokora akazi kanje. Inyuma y'ivyo byose, narashoboye gushinga ishirahamwe ryanje nk'uko mubibona, ndetse narashoboye gushira ku isoko igicuruzwa citwa Keza Pads, gishigikira abakobwa n'abakenyezi bo mu gihugu, cane cane abaherereye hagati mu gihugu. As a young leader that started a non-profit organization, I was facing nk'umuyobozi akiri muto yatanguje ishirahamwe ritegamiye leta, narahuye n'ibibazo byinshi, kutagira ubumenyi bukwiye, kutagira aho nkorera haboneka, no kutamenya abantu ndabiganiriza. Mandela Washington Fellowship yaramfashije cyane mu kwaguka mu bijanye no kumenyana n'abandi, abava muri Afrika, abo dukora bimwe, no kubandanya gukorana nabo. Building relationship from Burundi, but also other countries, African countries. And from the time I had in the US, I was able to see some impact. Igihe namaze muri Amerika, narungutse cyane mu bijanye n'amagara, ingene bakora ibintu bito bitanga impinduka nyinshi, kandi ndiga ukuntu nobikoresha mu Burundi. See how I can leverage it also here. I can say that I want to expand. Ndashaka kwagura ibikorwa vyanje kugira uplifting the girl child ikorere mu karere ka Afrika y'ubuseruko, cyane cyane mu bijanye n'isuku mu gihe c'ukwezi kw'abakenyezi no guteza imbere ibikoresho vy'isuku vyiza mu karere kacu. Ndashaka kandi kurondera no kongereza abamfasha muri ico gikorwa kuko haracariho ikibazo kinini mu banyagihugu, cyane cyane abakobwa n'abakenyezi bagifise ibibazo bijanye n'ukwezi kwabo. Problems and we need to break the taboo around menstruation, so we need a lot of partners to help us in this journey. Before the fellowship, my organization championed breast cancer awareness campaign. Imbere yuko nja muri Mandela Washington Fellowship, ishirahamwe ryanje ryari ryaratanguje ibikorwa byo kwigisha ku ngwara ya kanseri y'ibere breast cancer mu Burundi, kuko turazi ko ari ngombwa guhagarira amagara y'abakenyezi. Ariko sinari mfise icizere muri jewe n'ubumenyi bukwiye bwo kubandanya neza muri ico gisata. Ariko inyuma ya Mandela Washington Fellowship, naraharonkeye icizere n'ubuhinga bushasha, nongera ndanarenza ku vyo nari nsanzwe nzi vyerekeye kanseri y'ibere, ahubwo ndahamenyera n'ibindi bibazo bijanye n'amagara y'abakenyezi, nko guharanira uburinganire mu bijanye n'amagara. It's important to advocate for equity in healthcare. Ivyo byose bigashoboka biciye mu bufasha bw'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi, umushigikizi akomeye mu guteza imbere abakenyezi no gutsimbataza imigambi y'ubuvuzi. Oftentimes women are underserved in the medical field, they're undertreated, and oftentimes they're underdiagnosed or even misdiagnosed.
kenshi abakenyezi ntibafashwa uko bikwiriye mu bijanye n'amagara yabo, benshi ntibavugwa neza kandi kenshi baribagirwa kuvugwa. Ivyo rero bituma haba ingaruka mbi kandi ikomeye cane nko gutakaza icizere mu mavuriro. None dushobora gute gukemura ico kibazo? Ndabona ko bimwe mu buryo bukomeye bwo gukemura ico kibazo ari uko abakenyezi ubwabo bovugira abandi bakenyezi. Ico gituma nemeza ko akazi bariko barakora nka Dr. Gahama na Madame Grâce ari akazi gahambaye cane. N'abakenyezi bari mu gisata c'amagara bariko bavugira abandi bakenyezi bo kw'isi yose. Ivyo nivyo bituma tubona ko ari kimwe mu bishobora gukemura ico kibazo. Abantu nka Dr. Gahama na Madame Grâce barakwiye cane kuba bavugizi muri ivyo bikorwa, kuko bamaze kwitabira ibiganiro mpuzamakungu nk'ivyo bitegurwa n'ibiro vy'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi. Ivyo biganiro mpuzamakungu ni vyiza cane kandi ndababwira igituma. Si ikibazo c'Uburundi gusa canke ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ikibazo c'isi yose. Nico gituma dukwiye kugifata nk'ikibazo c'isi yose. Uko tuguma dukora izo programme d'échange bituma haba ibiganiro vyagutse bitari mu Burundi gusa canke muri Amerika, ariko vy'isi yose, aho abakenyezi bashobora gusangira ivyiyumviro vyabo bakongera bagasubira mu bihugu vyabo bazanye ubumenyi bushasha bwo guteza imbere ivy'amagara y'abakenyezi mu bihugu vyabo kugira ngo amagara yabo bayiteho gusumba. Kuva ku ntebe y'ishure, abapfasoni nka Tania na Grâce bariko barahindura uburyo bwo kuronswa amagara meza mu Burundi. Umuti umwe, umwigeme umwe, ubuzima ku bundi. Biciye mu migambi y'abanyeshure bo muri Amerika, berekanye ko uburongozi nyakuri butangurira mu kugira impuhwe.